nayo ku ntambara muri Ukraine, misile zibiri z'Uburusiya zaraguye mu gisagara ca Kharkiv muri Ukraine ejo ku munsi w'Imana. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters yavuze ko misile imwe yaguye ku nzu ibamwo abantu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku w'Imana ko ibintu biriko birayangara ku rubuga rw'intambara mu buseruko bw'igihugu ciwe. Avuga ko Uburusiya buriko buracucagira ibisasu vya rokete mu ntara zitari nke harimwo iya Chernihiv, Zaporizhia, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Mykolaiv hamwe n'izindi. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'Imana, Perezida Zelensky ariko avuga ko Uburusiya bwongereje abasirikare bazibira inteko ziwe. Avuga ko umushikiranganje ariko wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yamwemereye kuzomufasha gusubiza inyuma umwasi. Leta z'Ubumwe za Amerika nayo yatangaje ku munsi wa gatanu ko izotanga imfashanyo ya gisirikare y'inyongera ingana n'imiliyaridi zibiri zirenga ko n'ibice 17 z'amadolari ku gihugu ca Ukraine. Ibigwanisho bigizwe na rokete zigenda ikirere kirekire hamwe n'ayandi masasu ndetse n'ibigwanisho. Tukibandanya mu yavugwa hanze y'umugabane wa Afrika mu makungu, umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ejo ku w'Imana niho yafata ingingo yo kugirira ikigongo canke kugabanya umunyororo w'abantu ibihumbi n'ibihumbi bafunzwe muri ico gihugu kuko bagirizwa kuba baragiye mu myiyerekano yiyamiriza leta. Itegeko rya Ali Khamenei riri mu bigongwe atanga buri mwaka imbere yo kwibuka revolisiyo yabaye muri Iran mu 1979. Bimenyesha makuru vyegamiye leta muri Iran byarasohoye urutonde intonde z'abantu batazorabwa n'ico kigongwe barimwo abagirijwe gusumira urusaku ibindi bihugu bidacana uwaka na Iran. Abaharanira agateka ka muntu baciye banegura iryo tegeko rya Khamenei, bavuga ko ico kigongwe ataco kizohindura. Muhammad Amiri Mogdadam wo mu ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu muri Iran avuga ko inzirakarengane zibwirizwa kurekurwa, ariko kandi n'ababorejwe igufa nabo bagatabwa mu mvuto. Washington, ijwi rya Amerika. Naye mushikiranganje w'Uburusiya imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov ejo kuw'Imana niho yashika muri Iraq. Yagiye mu biganiro ku bibazo by'amasoko ntanganguvu hamwe n'ubukene bw'ibifungurwa byatewe n'intambara iriko irabera muri Ukraine. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Iraq bw'imigenderanire n'amakungu Ahmed Al-Shahaf avuga ko uwo mutegetsi ari kumwe n'umugwi munini w'abagwizatunga hamwe n'abarongoye amakompanyi y'ibitoro na gaze mu Burusiya. Ku munsi wa mbere no munsi Lavrov ategekanya kubonana na mugenzi we Fuad Hussein, arabonana kandi n'umushikiranganje wa mbere Mohamed Shia Al-Sudani, Perezida Abdul Latif Rashid hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka Mohamed Al-Busi. Urakoze Aloys Bigirimana kuri aya makuru. Mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda haravugwa ubwiyongere bw'abangavu bakora uburaya bagamije amaramuko, ariko babonye ubufasha babivamo nk'uko babyivugira. Keretse amaye 100 ngareba n'ikintu jururiza hamwe n'abandi, ibyo ndimo nanjye nkagira utenga bivamo ngabire. Banshakira nyine akazi ko gucuruza gusa, ntabwo nigeze niga na gato. Abo ni bamwe muri abo bangavu. Muri izi mpera z'icyumweru i Bujumbura mu Burundi hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika EAC yibanze ku mutekano w'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru hamwe n'ayandi radiyo yanyu yabateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye, bafitiye n'amakuru ya siporo n'imikino nk'uko mubimenyereye, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Indege y'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri Kongo MONUSCO yaraye ihanuwe mu karere ka Nyiragongo muri Kivu ya ruguru. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zatangaje iby'iyo nkuru ntizavuze abakoze icyo gikorwa, gusa ziremeza ko umwe mu basirikare bari bayirimo yitabye Imana, undi akaba yakomeretse bikomeye.
mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma nibyo yabajije Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera i Goma mu burasirazuba bwa Kongo. Indege ya MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye, imaze guhanurwa, bimaze gutangazwa muri aya masaha ya saa 11 z'umugoroba, amasaha ya no mu mujyi wa Goma. Iyo ndege imaze guhanurirwa haruguru ahangaha mu birometero 2 gusa uvuye mu mujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo. Aho ni muri groupement ya Rusayo. Rusayo ni imwe muri groupement zigize teritwari ya Nyiragongo, aho iyo ndege yahanuwe irimo kuva mu mujyi wa Beni muri teritwari ya Beni iri kuza ngaha mu kibuga cy'indege. Kugeza ubu abayihanuye ntabwo baramenyekana, kuko mu itangazo ry'umuryango w'abibumbye section ya Kinshasa ntabwo rirashyira ahagaragara mu by'ukuri ni bande bahanuye iyo ndege. Gusa ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo abakoze ibyo bikorwa bamenyekane. Jeffrey, iyo ndege yari bwoko ki? Iyo ndege ni mu bwoko bwa helicopter, ni indege ntoya yari ivuye muri Beni. Urumva nyine ni indege itwara abasirikare ba MONUSCO mu buryo busanzwe. Ubundi ako gace uvuga yahanuriwemo ni bande bakarimo? Ubusanzwe agace teritwari ya Nyiragongo cyangwa se groupement ya Rusayo, igice kinini kirimo ingabo za Kongo FARDC, ariko ikindi gice kikaba kirimo abarwanyi b'umutwe wa FDLR mu mashyamba yo muri Nyiragongo. Akenshi byakunzwe kuvuga ko bakorana na FARDC, ariko kugeza n'ubu ngubu ibintu FARDC bigihakana. Ariko igice kinini cya groupement ya Rusayo kirimo ingabo za Kongo FARDC, ikindi kikaba kirimo ingabo z'umutwe wa FDLR. Iyo ndege se yaririmo abantu bangahe? Hari abashoboye guhonoka? Kugeza ubu biragoye Jeffrey kuba twamenya umubare w'abari muri iyo ndege. Gusa mu itangazo ry'umuryango w'abibumbye yatangaje ko umusirikare umwe w'umuryango w'abibumbye amaze gutakaza ubuzima, arapfuye, ariko undi yakomeretse. Ntabwo bari batangaza ngo iyo ndege yahagurutse muri Beni ifite abasirikare bangahe. Uwo ni umubare utaramenyekana kugeza amasaha, ni ibintu bigikurikirana. Ibyo ari byo byose umuryango w'abibumbye uremeza ko iyo ndege yahanuwe, ni ukuvuga yuko atari impanuka isanzwe, ari igikorwa cy'intambara cyabaye. Kuba ibyo bintu bibaye umunsi umwe gusa habaye inama yo kugarura amahoro muri ako karere, urabona byateye mwuka ki mu baturage aho ngaho uherereye? Nibyo, murazi yuko ku munsi w'ejo niho abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bateraniye i Bujumbura. Ariko ibyavuye muri iyo nama ntibyashimishije abakongomani ba hano mu mujyi wa Goma. Muri aya masaha tuvugana, abenshi bamaze kujya mu mihanda nk'uko twari twabivuzeho mu kanya. Hateganijwe imyigaragambyo yo guhamagarira abantu kutajya mu kazi, kandi iyo myigaragambyo ikaba iri bufate iminsi 6 nk'uko byatangajwe na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bwo muri Kivu ya ruguru. Imyigaragambyo yo kuvuga reka abaturage ntibishimira ibyavuye muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, nubwo kugirana n'ubu hataramenyekana impamvu yaba yahanuwe. Ariko iby'inama y'abakuru b'ibihugu byo muri